Bamwe n'abandi baribaza ko yoba hari imigenderanire myiza igira yongere irange igihugu cy'u Rwanda n'ic'u Burundi. Icyo bikora nuko icyo gihugu kibanye cy'u Rwanda giheruka kugara amaradiyo y'abarundi bari bagihungiyemwo. Amaradiyo rero y'abarundi yahora avuga ibitari bike ku bijanye n'u Burundi. Mu kiganiro abavugizi ba leta y'u Burundi bagiranye n'abamenyeshamakuru mu ntara ya Kirundo, Prosper Ntagwamiye avugira leta y'u Burundi yahavuye yishura kuri ico kibazo, mbere yaranavuze no muri rusangi imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Aha mbere yaciye yunganirwa na mugenzi we wo mu bushikiranganji bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu. Muri iki kiganiro rero twashimye kubashikiriza abavugizi batari bake kuko bose bari bitavye ico kiganiro. Aha rero n'umuvugizi wo mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta nawe araja kutuyagira ibijanye n'ibikorwa vy'amabarabara aho bigeze. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi, ariko babanje kubazo c'amaradiyo. Aha ni vyaba ngombwa turaza guha akanya umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire, kuko bene ivyo bibazo by'imigenderanire bikurikirana ku munsi ariko bafise inkuru novuga y'isugi ikwiye, ariko ndabitanga ko intumbero munaza kurarondera kandi mu mwanya twunganire n'ivyashoboka. Nivyo ijya ngingo yo kuhagarika amaradiyo amwe yahora avuga ibitabanye ku Burundi yahagaritswe. Ni ingingo nziza cyane leta y'u Burundi yarayakiye neza, kuko bica vyerekana yuko ari ikimenyetso kimwe mu vyinshi cerekana yuko mu misi iza imigenderanire izobandanya igenda neza. Ariko reka tubirindire ni kugenda buke buke, ivyo imigenderanire y'ibihugu birafata umwanya. Ariko ikibazo nibaza ko uwo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu nivyaba ngombwa araza kugira ico aduterereye, ariko no kugira ko leta y'u Burundi yavyakiriye neza. Mukiri ngaho nyene muti ni kimwe muri vyinshi, mwotubwira bike muri ivyo vyinshi bisigaye kugira ngo imigenderanire ishobore kuba neza cyane gusumba. Ego ni kimwe muri vyinshi, kuko imigenderanire hagati y'ibihugu ifise ibice vyinshi. Nico gituma navuze ni kimwe muri vyinshi kandi kirumvikana. Kiri amaradiyo, imigenderanire y'igihugu n'ibindi bihugu ni myinshi. Ni igihugu kibanye duhana imbibe, duhurana mu mashirahamwe menshi y'akarere n'ay'isi. Nibaza yuko ngira ngo ataho birondogora abiheze, ariko munkundiye turaza guha akanya umuvugizi w'ubwo bushikiranganji atanga umuco ku rutuyo. Munkundiye mbandanye kubazo nari nabajijwe. Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabajije kijanye n'itariki 6 z'ukwezi kwa kane twama twibuka urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Murazi yuko yahitanywe n'isanganya ry'indege ryabereye mu Rwanda haciye hafi hari mu 1994, turi mu 2021, ibaro b'inkundi imyaka 27. Ico kibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi, ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Niba nababwira imigenderanire y'ibihugu n'ibindi irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kwico kibazo cigwa mu gihere n'ingoga, ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu. Ariko leta ntiyahevye kuko urubanza ruriho, abavyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa, turindire ikizovamo. Hari n'uwaciye abaza ko umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yari yageze kuvuga ati uburyo Burundi tuzira aho Burundi aho Imana yateretse Uburundi n'ivyo yabuteretsemwo, kandi n'ivyo muti none ko umenga imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu vya Buraya isa n'igira isubire gutoha. Iyo ngendo baba barayivuyeko. Nibaza ahubwo yuko abantu batanguye gutahurana imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ihagarariye kukubahana kw'ibihugu. Hanyuma ibihugu bikagirana imigenderanire bose bagira ico bakuyemo. Novuga ko Burundi Imana yabuteretse ni hahandi, n'ivyo yabuteretsemo ni bwa bundi, ariko kumbure ngira ngo ni ingendo nshasha y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu igira isubire gufata iyindi ntumbero.
y'ukumvikana no kubahana no gufashanya. Akandi kabazo nabajijwe kari kajanye n'ihotera ry'abakenyezi umenga kabajijwe na Mitera nimba ntihenze ku bigo mpore bavuga yuko zijya mpapuro basaba mu gifaransa bita expertise médicale zoba zizimvye muti none nta kuntu izo mpapuro amafaranga mu yagabana rya bahotewe kenshi bataba bafise ubwo buryo. Ico kibazo turacumvise nibaza ko inzego zitandukanye ubu nta nyishu no bavuga zoca bigenda uku ariko turacanditse kandi bariko baratwumviriza. Hari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hari ubushikiranganje bw'agatekazi na muntu, hari ubushikiranganje bw'ikiga ca leta. Tworaba ingene igugwa itangwa n'ikoresha ry'ubwo rupapuro vyogenda, ariko ahubwo hanyuma ikindi kintu nje numva cojaho mbere abo baba babikoze bigaragaye ko aribo babikoze izo mpapuro zo mukuzira ntiboziriha bakaja ko n'abantu mugabo n'iciyumviro nta nisho mfise itomo yeraheje novugira aha, ariko turagifashe nka nkama ico cyumviro tuzogitambutsa turabe ko hari inyishu yoboneka. Umenyesha makuru Jerome yabajije ati imigenderanire hariho Amaradiyo ku gihugu cy'u Rwanda ihagarika ryayo mbere leta y'umunyagiye gute kuko nyakubahwa avuga leta y'umunyagiye kuvuga leta y'uburundi yaraneze muri iyo ngingo kandi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu bwanezerewe cyane kubona iyo ngingo leta y'igihugu cy'u Rwanda cyafashe kuko iyo ngingo yabaye inyuma y'aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akagana mugenzi w'u Rwanda maze bagaheza bakaganira ingene imigenderanire yogurwa hagati y'ibihugu byacu. Aho urazi ko haciye hakurikira ibintu byagiye biva mu nzira nko kurekura impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda zari zihaze zarashizweho zarakuweho maze impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda ziratandukana. Naho murabona yuko ashobora gukurikira ingingo ibona Amaradiyo yari asanzwe akora yandika ibara ry'ubushake cy'Uburundi n'Abarundi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu burashima cyane ingingo kuko bigaragaza yuko ibyo ubushikiranganje yaganiriye mugenzi we batayaganiriye amasigara cyicaro ariko biriko biraja mu ngiro. N'ubu tubabwira yuko n'ibiganiro birabandanya hagati y'ubwo bushikiranganje kuko ni kuba ca misi yose. Mbere kuyihaza kuba inzitizi z'ikiza ca coronavirus haba harabaye umubonano wa kabiri hagati y'abahinga bo mu gihugu cy'u Rwanda n'Abarundi bajeje gukurakuza ibibazo uburundi busanzwe baratuye igihugu cy'u Rwanda, ariko naho izo ntabwo za coronavirus zabayeho turizeye ko tuzoshobora kubandanya buke ubushake bwa politike ku mpande zose bari burahari. Murakoze. Habagijwe n'ikindi kijanye n'imigenderanire ku bijanye n'ubumwe bwa Buraya, mbega coco cifashe gute mu bushikiranganje bw'imigenderanire mu ncakira? Ego cyane nk'uko turababwira gukora ku migenderanire no gutegura imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hariho ubushake bwa politike ku mpande zombi. Nico gituma igihugu cy'u Burundi gisabwe n'ubushikiranganje cyamaze gutangura ibiganiro hagati y'abaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amaleta n'ibihugu biri mu n'amaleta y'ibihugu ari muri ico gihugu ari muri iryo shirahamwe muranuka cyane. Nuko rero twovuga ngo bigeze hehe ibiganiro cyangwa birabandanya imigenderanire maze igihe kinini itosekaye no kugira ngo usubire kunarurwa birafata umwanya ukwiye. Ibiciro kwita mu rurimi rw'ifaransa processus rero bigenda buke ibiganiro byaratanguye gusa umunsi biraba by'abahinga ariko tworebesha abakumviriza kuko ubushake bwa politike buriho impande zose. Murakoze. Mukenguruka Jeanne nkavugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho no kugwiza uburaro. Ikibazo nabajije ibibazo bitatu, reka ngerageze ndabe ko no vuga make. Ku gice ca Rumonge Gitaza uburyo burahari bwavuye mu banki y'iterambere rya Afrika, ishirahamwe rizokora ivyo bikorwa ni Sogea Satom. Muri kino gihe bakaba bararungitse amasezerano yemerera iryo shirahamwe kugira itangura ibikorwa mu banki y'iterambere rya Afrika.
turindire rero kugora uburenganzira bushika kugira ngo ibikorwa bitangure. Ishirahamwe Soja Satome naryo rikaba riko riritunganya rirondera abakozi ibikoresho kugira ubwo rusha rushitse ibikorwa bice bitangura bidatevye. Ku gice ca Nyanzarake Mutambara gifise uburebure bungana ibirometero 52, uburyo bwo kuryubaka nabwone bwarabonetse buvuye mu mabanki y'Abarabu. Muri kino gihe bariko batanga amasoko, ahantu vuga ko isesangura ry'uzo kora ivyo bikorwa ryaraheze, aryo no kwita analyse des offres. Hanyuma ico cegano kikaba carungikiwe ayo mabanki azoduha ubwo buryo bwo kubaka ico gice. Barabarija ku kibuga c'indege naryo uruhusha rero turindiriye ruva muri ayo mabanki y'Abarabu nubwo kugira ngo iryo soko ritangwe. Kwibarabara naryo rigira gatanu tubasabe mudome ku nyishu kuko niyo dukeneye. Ibarabara ya Shanike aéroport ya Bujumbura ibikorwa nivyo vyahagaze kugira ngo abahinga bigire hamwe kugira ngo barabe ubuhinga bubereye bokoresha kugira iryo barabara ryubakwe neza, ibarabara turonke ibarabara rikayangana igisagara cacu gise neza. Murakoze.